izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Muragahorane inema Mukama wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana n'ingabirano ya Mutima Mweranda. Geragara umugomo bazanye wo ni umusamare witwa Patiri Tomba Niragira, Patiri mukuru wa Saint-Michel, Patiri mukuru yashiwe gusangira imodoka y'imisa. Ndamukengurukiye namwe myenda bakengurukiye, naje ndi kumwe n'umuryango harimo umuvyeyi ahimbaza yubileye imyaka 75. None ijambo ry'Imana ry'uno munsi riraza kutwibutsa yuko mw'ibatisimu twabaye abahanuzi, abasaseredoti n'abami. None ijambo ry'Imana riraza gushimikira kuri ico c'abahanuzi. Igisoma ca mbere maza kubwira Imana itora Amosi wa Iberi umuhanuzi. Igisoma ca kabiri Imana iratora Pawulo Mweranda kugira ngo mubere umuhanuzi. Inkuru nziza Kristo araza gutora abo 12 abarungike abandi twaserukira umuryango wose w'Isirayeli natwe turimwo umuryango w'abana b'Imana. No natwe Imana iradutora ikadutuma. Rero hari gutuma guhanura itubirangure neza, reka tubirabira hirya ibintu bikayangara tubona aho turahasaba imbabazi. None turaduce bugufi umukama w'icyorore tubone kumusenga no kumurinahaza afise umutima witeguye. Ndirega ku Mana mushobora byose, kuko ndacumuye cyane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kwibagiza nategerezwa. Niko naracumuye, cumura mbizi, cumura ngirangana. Ico gituma nabaza Mariya muhimbazo yawe yarumurikira, n'abamarayika n'aberanda bose n'amwebwe bene wacu musabire umukama Imana yacu. Imana ngira byose nitugire ikigongwe, maze niyamara guterekura ibicumuro vyacu iduhe ubuzima budahera. Mukama
dusabe. Mukama woboneshereza abasiye n'ubucukuri kwawe, ugashobora gusubira mu nzira y'ubutungane. Tabaza abo bose bitwa ba Kristo, ubavanura n'itabereye iryo zina, bakurikire niho ibiribereye. Tubigusabije Yesu Kristo mwana wawe n'umukama wacu, we Mana usange ubuzima n'ingoma hamwe n'umutima mweranda, ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Muri irya minsi umusaseredoti w'i Beteli yitwa Amaziya yabariye umuhanuzi Amosi ati, ewe rumenyi, hoga itubwireho, genda uhungire mu gihugu ca Yuda, abe ariho urira utwawe, kandi abe ariho uvugira ku izina ry'Imana. Ariko ntusubire kuvugira ku izina ry'Imana ngaho i Beteli, kuko ari mu cibare c'umwami, ariho hari ikigabiro ciwe. Maze Amosi yishura Amaziya ati, sinari nsanzwe ndi umuhanuzi canke ugukurikira umuhanuzi, nahora ndi umwungere nkaja nditerera ibiti. Umukama niwe yankuye inyuma y'ibitungwa ambarira ati, genda uzoba umuhanuzi w'igihugu canje Israeli. Iri ni ijambo ry'Imana.
ibyo dusoma mu ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abanyefezi. Imana se w'umukama wacu Yesu Kristu nihezagirwe, duhunze imihezagiro y'ubwoko bwose mw'ijuru muri Kristu. Niyo yatwitoreye muri we isi itararemwa, ngo tube beranda kandi ntitugire amahinyu imbere yiwe, tugume mu rukundo. Niyo yatugenye kuva na kera kuzoyibera abana kubwa Yesu Kristu. Iyo niyo migabo y'ugushaka kwayo, ngo yerekane ishimagizwa ry'ubuninazwa bw'ingabirano yatugabiye mu mwana wayo nyagukundwa, yaturonkeye kubw'amaraso yiwe ubukiriro n'ikigongwe cy'ibicumuro byacu. Ingabirano Imana yatukotoreye ntizigira uko zingana, nizo ziduha ubwenge n'ubwitonzi, zikadukoborera ibanga ry'ishaka ryayo n'imigabo yari yishingiye kuva na kera, ngo irambuke muri Kristu ubutiku bumaze kugera, kubera ubwitonzi bwiwe yari yategekanije gukoraniriza byose ibiri mu ijuru n'ibiri ku isi mu ngandi y'umwe rudende Kristu. Iri ni ijambo ry'Imana. Izo dusoma mu Nyeranda yanditse Mariko. Umunsi umwe Yesu yahamagaye bamwe 12, abarwika 2, abaha ububasha ku mitima ihumanye, kandi ababwiriza kutagira ikintu batwara ku nzira atariho n'isa, nta mpamba, nta saho, nta n'udufaranga mu mufuko. Yongera ati nimwambare inkweto kandi ntimugire imitamana ibiri. Arongera arababwira ati inzu muzoramuka mwinjiyemwo muyigumemwo, murinde muva aho hantu. Ahantu bazobima indaro bakanka no kubumvira, murahava kandi mwikunkumure umukungugu waho, mubereke ko bizobasubirako. Bagiye rero barigisha ukwigaya, birukana amashitani menshi,
basiga kandi amavuta abagwayi benshi kandi bakabakiza. Dushemeze ijambo ry'Imana. Yesu yahamagaye bamwe 12 abarumika babiri abaha ubutumwa n'ububasha. Bavukanye iri jambo ry'Imana riheje kuva kuri Dominika 15 yo mu mwaka w'Abasamamana B. Byatwibukije ko kubw'ibatizo twarose Imana iduhamagara umwe wese mu izina ryiwe ikamuha ubutumwa. Ngicyo icyo twatoranye igihe twabatizwa tugasigwa amavuta meranda ya Krisma yatugize ingingo za Kristo, duca dusangira na Kristo ukuba abasaseredoti, abahanuzi n'abami. N'umunsi ijambo ry'Imana ryashimikiye cyane ku bahanuzi. None ubwo basaseredoti twaronse mw'ibatisimo tubugendera dute tudahanura ku izina ry'Umukama, turafata akanya kuganira n'Imana mu gisabisho, umenye ishaka ry'Imana kuri wewe, ubigendera gute utazirikana ijambo ry'Imana ngo nizere yakwereka inyifato wofata nk'umukristo. Ibatisi mutwara y'abahanuzi ntitushobora guhanura tagerageza kwigana Kristo, uduhanure ku izina ry'Umukama. Kandi twarabaye n'abami, none Imana yaraduhaye ubwo bubasha n'ubutumwa kugira ngo ubwo bubasha bw'Imana tubureke yerekane ku kintu nabi cyose. None rero ijambo ry'Imana mu gisoma cya mbere, Izaburi, igisoma cya kabiri, cya gatatu, byose byagarutse ku buhanuzi twarose mw'ibatisimo. Kuba umuhanuzi si ukuja kuvuga ivyo waraye urarota, urotora ibizoba ejo. Ejo hari mu bintu y'Imana. Umuhanuzi tumwita nk'umuvugizi w'Imana, ayagira abandi ishaka ry'Imana. Ishaka ry'Imana naryo murazi ko ridaciye kubiri n'amabwirizo y'Umukama, kuko arabashaka kwigira abahanuzi ariko waraba ibyo bakora ugasanga harimo ibiciye kubiri n'amabwirizo y'Imana. None igisoma cya mbere cyaduha akarorero ka Amosi. Muri icyo gihe cya Amosi, umwami w'icyo gihe yari yitoreye umuntu muvise yitwa Amaziya, amugira umutanga w'ubutumwa ku kirimbi we mu ngoro y'umwami. Umutanga w'ubutumwa Amaziya urumva ko yari afise igihugu yashinzwe n'umwami kuba kurangura n'ibyo basaseredoti arangura, n'ibyo umuhanuzi arangura. Ariko murumva ko yasa n'ukugira umwami, ntiyakugira Imana nk'uko tutumvise. Dutegerezwa kugenda ku muhanuzi, ni ukuvuga yagerageza kwisunga ibyo umwami amutumye, akaba ari byo avuga, akavuga ibyo umwami ashaka, akavuga ibyo abakuru b'icyo gihe bashaka. Ni ukuvuga iyo ariko arafatwa
nk'ingingo mbi zo gukora ikibi yacaba ntirumve ko. Niho rero Imana yabona yuko bigiye kuyangara mu gihugu. Uwo muhanuzi Amaziya yagenewe n'umwami ku kirimba atanguye kuza ariyamamura, atangura gushikira abarenganya abandi bakorana n'umwami, bagakandagira boro kugira ngo babatungireko. Abantu bakabahemba imica n'ikize, ibiguzi bakatuza uko bishakiye ko bobo barabikura atangorane, iminzane barayihindura bava ko bayizirika kugira ngo ibitigiri ntibihure bibi bintu byo kwiba. Amarushwa batangwa kuza barabagurisha ku bantu b'abanyamafaranga n'ibindi n'ibindi. Twizere ko ibyo byaba mu gihe cya munsi bitoba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, twava duhura n'ibyaha. Niho Imana yabona ko bimonogoje bariko baratungira mu karenganyo, ikituma umuhanuzi Amosi nawe aragenda arinjira gushika no muri cya gisengero cy'umwami icungerewe na wa musaserodoti Amaziya umwami yigenera. Amosi atangura gusemerera yiyamiriza ku izina ry'Umukama akarenganyo gakogwa kagatuma haba abantu bakeya baguma begeranya itunga rivuye mu kurenganya abandi basabira insanzi kumere. Niho Amaziya byamushakuza batumvise ati hogihogi tuvireho. Abarundi bati uti inkoko ntuta ico yambitse. Bari bagiye ko ijambo ry'Imana ryagenewe bose, waba umwami, baba abakora ibwami, baba abakorera Imana canke abakorera intwaro, twese abakuru n'abato ijambo ry'Imana riraturaba. Niho Amosi hagarara kati jewe murazi yuko naje guhanura ku izina ry'Umukama mutarabona ibyago. Ibyo byose ndetse kudondagura turashobora kubyisomera mu gitabo cya Amosi igabane c'8 abidondora neza ikigabane ku kirongo ka 4 kugeza ku 12. None rero bavukanye uko Imana yitorera ubuhanuzi si nk'uko abantu bavyiyumvira. Tumenye ko abahanura ku izina ry'Umukama bitorerwa n'Imana ikabatuma kugira ngo bayivugire. Amosi yagize ati jewe murazi ko nahora n'umwungere niterera ibiti, Umukama niwe yankuye inyuma y'ibitungwa amarira ati genda uzoba umuhanuzi w'igihugu canje Isirayeli. Ivy'Imana iraba igomba kugutora bigutume hari aho bidusiga mu bwenge bwacu, ariko kandi ivy'abahanuzi bahanura, bavuga, bakora turazi bikava ku bushobozi bwabo, biva ku bubasha bw'Imana. Ico gituma ab'Imana yagiye iratora witume yama ibahumuriza kuri kumwe nabo. Yesu azongera ati naje ndi kumwe namwe ubutakibabwirira gushika ku muhero w'isi. Turetse mu Matayo igabane ca 18 akaba ka 20. Uti none abahanuzi bayagira abantu iki? Nivyo Izaburi yaciye itudondagurira. Abituma guhanura ngibi vyibatuma. Umwanditsi w'Izaburi yavuze ati Imana ibatuma kuvumera amahoro igihugu cayo
y'icibari cayo. Muntu udaharanira amahoro uturumbanya abandi babuze amahoro, menya ko utari mw'ishaka ry'Imana. Icya kabiri ngo dutumirirwa ni ugufasha kugira ngo mu mitima y'abantu urukundo n'agatima k'ibanga bigendane. Ikintu dusabwa ni ugufasha kugira ngo imitima y'abantu amahoro n'ubutungane bihane ikaze ndetse no mu bihugu tubayemo. Bumvise kandi yuko dutumwa gufasha abantu kugira ngo bunganiranire, bagiranire ineza mu ngabirano zitandukanye Imana yabahaye. Naho igisoma cya kabiri cyaciye kitungira kivuga kiti, erega Imana yaduhunze ingabirano nyinshi ngo zigirire akamaro benshi. Yaduhunze imihezagiro y'ubwoko bwinshi muri Kristo. Ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyakorinto, ibaruwa ya mbere, ibaruwa 12, ikigabane 12 ntagira ati, umwe wese arahabwa ikimwerekana ko afise mutima ngo bigire akamaro. Abatumwa ba Yesu Kristo na Pawulo mweranda arimwo bamaze kwakira Kristo w'umuhanuzi mukuru, barakira ijambo ryiwe, nabo baraheza baraja kuyagira abandi, harimwo n'aba banyefezi tumvise. None Pawulo mweranda ariko araheza Imana kuko ijambo ry'Imana abo banyefezi ryabaremye baba bashasha, baba ibiremwa bishasha. Mumvise ko yabashima bizagira ati, bamaze kumvira ijambo ry'Imana twabashikirije, barabaye abakristo batagira abahinyu, baraba abantu b'Imana, abantu baguma mu rukundo rw'Imana. Eka ngo Imana yari yarabagotoreye ingabirano nyinshi, irabaha ubwenge ubafasha kwita iciza, inabi nayo bakayita inabi kandi bakayirinda. Mumvise ko Imana yarabahaye ubwitonzi bwinshi n'akari witonzanira ibinoze. Banasozera batubwira yuko abo bantu b'abanyefezi bari abakristo bizera Imana, bizera Kristo. Kanatsinzo Kristo niwe wa mbere atwizera, natwe kutoreka kumwizera. Ivyo twumvise dusibije mu nkuru nziza. Uko abanyefezi bari bizeye Kristo, niko na Kristo yatwizeye. Inkuru nziza yatubwiye ko yizeye bamwe mu bigishwa biwe, aratoramo 12 abita abatumwa. Arabahamagara umwe wese mu izina ryiwe, kumunatubwira bitugirira mw'ibatisimu. Amaze kubereka ubutumwa uko bukorwa, akabereka n'icyo Imana yifuza, ko Imana yifuza ko umuntu yorongorukiza, yahavuye abarungika kuja gukora nkawe, kuja gukora nka Kristo. Yabatumye kuja gukora nka Kristo, gusangira ubutumwa na Yesu Kristo bwo gukiza abantu. Ibyo bazobishobora gute? Twebwe abakristo tuzobishobora bite gute? Nivyo Yesu yaciye atondagura atubwira ingene tubishobora. Icambere mumvise ubwa tubishobore nuko tugamburukira Imana, tugamburukira Kristo. Nabonye bagamburutse, ukagamburuka icyo Imana igutuma kandi ukagikora neza, naho wohura n'ibigoye. Umukama ntazakurembesha ati, inema yanje namukwiye. Nicyo gituma mumvise yabanje kubaha ububasha. Burya rero Imana igutumye, uramenya ko ibikwizigiye kandi ikaba yizeye yuko ivyo igutumye ubirangura neza,
kuko nayo mwumvise yuko Yesu ikadufasha kubirangura. Icyakane kugira ngo bashobore igikorwa cy'ubuhanuzi warose imibatisimu n'iki no kugira isangira mutima n'isangira butumwa. Ukitumye abarungitse ari babiri basangire umutima basangire ubutumwa. Imigwi ya babiri tutegera ya migwi yose y'ubutumwa mw'iparuwase muri Eklezia Muryango no kugira ngo twe turafashanya mu butumwa, dufashanye kuba ukuri kuko badushigiye ntawe ukuri, no kugira ngo dufashanye tumarane ubwoba iyo tuko turaca mu bigoye. Mu butumwa Imana idushinga nta karadoga baho, dutegereza gukorera mu bumwe bw'abana b'Imana, tugashira hamwe tugakundana, niyo tuzobishobora kuba abahanuzi beza. Icyakane Yesu yavuze no kutitwararika amarongo, kutitwararika ibintu. Hari imigani y'imituzo iziravuka ubwo impene kurisha iziritse ukamenya turi impene. Aho ubutumwa buba butunaniye, utanguye kwirukira ibintu by'amarongo, nibyo byananiye n'uyu tumvise igisoma cya mbere Amaziya acika umuntu yirabira hirya abantu bariko bararenganywa akinumira, akirabira hirya abantu bariko baratotezwa. Ariko hagera ku munsi w'umukama, ku munsi w'Imana nk'uku, agaca agorora akakaruvati agatonda hamwe n'abandi mw'isinagoga. Aha nyine woca ngaha uri umukristo, uri umukozi w'Imana nka jewe patiri, udahanura, erega uwarenganywa ubona ntiwamire, ejo bizoguhindukirako kuko utazoba wamiye ikibi hakiri kare. Nicyo gituma yababwiye ati muririnda ivyo bipfukamunwa, muririnda ivyo mushira mw'isaho imifuka isahura. Icyakane kugira dushobore guhanura neza, yatubwiye ati dukwereka abantu ko batisubiyeko, baba abantu b'amahoro bizobagarukako. Yagize ati abazokwama kubumbira murahava kandi mwikungumurire ko umukungugu waho mubereke ko bizobagarukako. Kubashira baje gutanga ubutumwa kandi mwumvise ico bahereyeko, basabye abantu ukwigaya ngo baheba kabi. Nacyo Yesu yahereyeko igihe yatanga ubutumwa agira ati igarure kandi mwemere inkuru nziza. N'umuziro w'Imana dusabe Imana kuko na twebwe twarabaye abahanuzi bibatisimo, abandi Imana irabatorera bashinga imiryango, abandi irabashinga ubutwoga bw'Imana, abandi abasaseredoti. Nacyo gituma n'umwepiskopi mukuru Muyinga amaze iminsi atwibutsa yuko hariho ubutumwa bw'ibihumba bya Papa turangura mu kwezi kw'indwi n'ukw'umunani, tegeze guterera kugira ngo dusabire itorwa, dushikire kandi n'abatorwa ngo babe abahanuzi, na cyane cyane abo bahiga ubuzima bwabo bakabegurira Imana hamwe na Eklezia. Akatubuza rero ko hariho imigwi y'itorwa, amagupe vocationnaire, ati muza murasabira mubashigikira ngo hazavemwo abavyeyi beza kandi benshi beranda, havemwo abera Imana, abasaseredoti benshi beranda. Aratubuza yuko hariho n'indi migwi nk'abavyeyi baja hamwe kugira ngo bashigikire itorwa. Ati hariho kandi n'indi migwi usanga ikurikiyemwo abaseminari n'abanovisi baba bariko baritegurira iryo banga ryo kumenyesha inkuru nziza. Rero kuno munsi wa kabiri w'ukwezi
muramutse muterera ingoro y'Imana. Patiri mukuru yavuzeho gatererano kubwo butumwa bwa papa muzoza mukagatanga ku munsi w'Imana uza. Turi kumwe kandi n'umuvyeyi yaje gukengurukira Imana ku myaka 25 y'amavuko ahimbaza yubile. Jewe yarambwiye ati iyo myaka yose 25 noneho yaramaze no kwija muri 26 ati jewe Imana yagumije mu kiganza cayo, iramfasha sinigera mpemukira ubukristu, iramfasha sinigera mpemukira ibanga ryo kubaka ubukristu. Noneho yadushimira Imana yo munyakigongwe yamuzigamye mu bihe bigoye, ikamuzigamira ibibondo n'umuryango we wose. Urashima ibyiza yagabanye biciye mu ngo z'abana biwe, maze urukiza rw'Imana rurahita rurigaragaza ngo muri bo. Turamufasha rero gukenguruka, dufashe nabo bose baje gutura Imana ibisabisho byo gukenguruka ku byiza Imana ibagirira, kugira ngo ibandanye ibuhirira, ibahe kwama mwese muyinahaza ubu no mu myaka yose. Amen. Twashitse rero kubera twemera kudusangiye na Kristo batisimo ukuba abasaseredoti, abahanuzi n'abami. None muhaguruke dusubiremo uko kwemera. Nemera Imana imwe rudende yari ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Nemera kandi ko Yesu Kristo umwana w'ikinege w'Imana yabyawe na Data atamyaka iravugwa, n'Imana iva ku Mana, n'umuco uva ku muco, n'Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Yarabyawe n'iyaremwe, asangiye kamere na Se, byose byaremewe kuri we. Yavuye mu ijuru bwacu bw'abantu agira ngo adukize, yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, kubwa mutima mweranda yigira umuntu, yongera abambwa ku musaraba ku bwacu kuri Ponsiyo Pilato, arababara arahambwa, araheza azuka ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byarangizwe, hanyuma yurira mu ijuru yicara iburyo bwa Se, kandi azogaruka n'ubuninahazwa aje gucira urubanza abazima n'abapfuye, ingoma yiwe izobigirira. Nemera kandi umutima mweranda umukama ari we soko ry'ubuzima, akomoka kuri Data na Mwana. Turamusenga kandi turamuhinahaza nk'uko tubigirira Data na Mwana, niwe yavugiye mu bahanuzi. Nemera kandi Eklezia yeranda Katolika kandi ishingiye ku batumwa. Nemera kwibatisimu kuri ibicumuro rimwesa, yorere izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Tusabe. Bene wacu nidushira hamwe twese tutakambira umukama, atabaza abantu bose amahoro ku isi, kandi azobaronsa ubuhigwe mw'ijuru. Genda uzomuhanuzi w'igihugu canje Israeli. Mukama, turasabiye Eklezia
mawe wacu uyihangaze. Turasabiye abo witoreye ngo bavugire hose ku izina ryawe, Papa Francisco, abepiskopi, abasaserdoti n'abadiyakoni. Bandanya bakotorera ingabirano zawe, barangurana ubwira ubutumwa babashinze, babe abahanuzi bagarukana mu ruhongore intama zawe zazimiye. Mukama twumvire. Turasabiye igihugu cacu ukirose ivyo gikeneye. Turahezagiye abafite ijambo mu gihugu cacu, nubamurikire bame bakora ibibereye bigirira akamaro abarundi n'abataha mu Burundi. Nusambure ibihome byose bitangira ibyiza vyodushwaye, na cane cane ivyahomye imitima y'abatifuza umunezero w'abana bawe. Mukama twumvire. Bagiye rero barigisha kwigaya, birukana amashetani menshi, basiga kandi amavuta abarwaye benshi, kandi bakabakiza. Mukama turasabiye abarwayi bacu, turisabiye mbere natwe ubwacu, kuko hari ibice turenze. Irukana amashetani yasinzikaje imitima yacu, ubyishakiye kandi ukize n'abarwayi ku mubiri, kugira tubangukirwe kugukorera muri kino gihe abadakomeye batorohewe gushika kure. Mukama twumvire. Turasubiye kandi kukwemera ko atahandi tuzeka amahoro atari iwawe. Duhe umutima wo kwitwararika no kumvira abatumwa uturungikira. Nuvumera amahoro yawe, ubutungane bwawe bugwire ku isi yose. Mukama twumvire. Abasaba bicare gatoyi bari twakire ibisabisho by'abari mu muhanda w'ingendanye, nabo nyene bafite bagiye barasaba Imana ukwezi kose baje guhereza. Uranda nguru utumwa yo
ibyo duhereza na kanini imisa twumvise, ikomoniyo twahawe, utwigoro twakoze, udukorwa twiza, udusabisho tugufi, ugushengera Yesu mu karisi, imirongo y'ishapure twavuze. Mukama Yesu, turaguhereje amashikanwa y'amezi 3. Yesu, turaguhereje amashikanwa y'amezi 3. Kamotera k'ibisabisho byacu, k'utwigoro twacu, kugusangira kwacu, kudukorwa twiza, twagukwiza hose ubwami bwa Yesu Kristu duga mw'ijuru. Weza umanuke nk'imvura igwa mu birongo, utumanure isinzi ry'inema, twebwe ingendanyi zawe, Uburundi n'isi yose. Nidukorane urweza, twame dutera imbere mu kurangura neza byose. Icyo nicyo Imana ishaka. Uwizigiye Imana ameze nk'igiti cyatewe iruhande y'uruzi, cyama gitotaye ntikigera kigaba. Twogereranya ingendanyi n'igiti cyiza cyane cyama byiza, ariko rero ibyama byiza byamutse ku mizi ikomeye cyane. Niho rero ibikorwa byiza byakozwe n'ingendanyi bishimikiye ku majambo ane shimikire: senga, sangira, igore, bintu. Niyo ameze nk'imizi y'ubugendanyi bw'ukuri, igiti cyiza cyane ibyama byiza. Matayo 7:17. Ingendanyi Yesu mu Karisiya. Kabonazima wakire uko abana bagusabye amashikano yabo, utigoro twabo, kugira ngo ubyakire ubushoborere kugushakirana uhere ku bana babishikirije imigisha n'imihezagiro, kandi nabo bahezagire izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Mukama Mana yacu n'ubwiryo n'amagara yacu, tega amatwi y'eklezia yawe kwambaza ibituwe n'urukundo rugukomokako. Turonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubigusabije Yesu Kristu umukama wacu. Hari itangazo rya paruwase, itangazo ry'ubwubako bw'ingoro y'Imana. Bakristo bene wacu, nitugire Kristo. Turi n'iteka ryo kubamenyesha ko uno munsi ari rya sango, aho umukristo wese agira akigoro kadasanzwe mu guterera wa mugambi wo kubaka ingoro y'Imana. Turibukije uwutoba yaronse uno munsi ko mu biro bya paruwase, kuri konte iri muri BCB, na cyane cyane mu mibano mito mito, kw'icyo gikorwa kibandanya. Murakoze, Imana ibahezagire ku bw'indongozi z'inama ntunganyabutumwa muri paruwase Yozefu Mweranda mu Ngagara. Murakoze.
isano ryanjye ryo ryanyu ishimwe n'Imana Data mushobora byose ryo kubunahaza no gushimira izina ryiwe yongera tugirire ikimazi dusabe n'abagiza mukama ishikano rya Ekleziya yakwambaza byongeye dushime kongereza ubweranda bw'abakwemera baje kurifungurako tugusabije Yesu Kristo umukama wacu horane umukama hinurutse umutima nidushimire umukama Imana yacu niko birakwiye kandi biratunganye ko twomuninahaza tukawukengurukira iminsi yose n'aho hose wewe mukama muvyeyi mweranda Mana yama mushobora byose kubwa Yesu Kristo umukama wacu nkukuvuka yarasimisha itonze umuryango w'abantu mukubabara yarazimanganije ibicumuro vyacu
mu kuzuka mu bapfuye aducira inzira y'ubuzima bw'amahoro, mu kuduga hafi yawe nawe atugurira ibirihimba by'ijuru. Nico gituma twiheswa abamarayika no kuberanda bose, tugatera uririmbo rwo kukuninahaza, kandi tukamaha tuvuga tuti Mana nzima, Mana data nyakibongwe, turamuzambe twaga hasi nga Yesu Kristo mwana wari mukama wacu uwakigisha ikano kandi neza bwire. Turitangaje cyane pereze ya Munyeranda yagiriwe bose nuyiha amahoro uyizigambe uyungira ubumwe uheze iyobore ku isi yose. Turitanga umusabyi wawe umupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu mukuru Gervaze bashimiye ubusa hamwe n'abepiskopi bashigikiye ukwemera kwa Eklezia yagenewe bose kandi y'abatumwa. Ibuka y'ibisa twerereje kandi n'umuryango wa Mukangara Juvenali uri mu Bwiza, uri mu Ngagara kate y'indwi, baje kukegukira kunganire y'ubuzima wahaye umuvyeyi wabo Veneranda Bivugire agira isabukuru y'imyaka 25 harimo na yubile. Baramukegura ubwiza bagabanye n'urukiza rwiyerekanye mu miryango yabo. Ibuka y'ibisa twerehereje nabo bose bayije ngo baje kukegukira, bose baje barangwa n'ubumenyetso bw'ukwemera n'urukundo. None barakoresha inkuru gushemeza, barikwihereje banayihereza ababo n'ibyabo byose bize ukiza imitima yabo gutunganirwa, babariwe batura ibyifuzo byabo, wowe Mana y'amahoro kandi y'ukuri. Turitangiye ubwa mbere gushemezwa Mariya yambere mu bikira nyina w'umukama wacu Yesu Kristo, tukabakomera wese kumera umukunzi wiwe hamwe n'abatumwa n'abamarayika bawe Petero na Paulo, Andereya n'abandi batumwa, reka n'aberanda bose mwishime n'ibisabisho byabo ko urutabare udukingire muri byose. Turagusabye Mukama kugira wakirishe kano tuguhereje, kandi uhereze n'umuryango wawe wose, uduha amahoro muri iki gihe, udukingire urubanza rw'ibicibwa, udutere iteka, udushire mu muhari w'abatoni bawe. Tumvire se Mukama ibishikano bihezagire, ubyakire wishime ukeguke rwose, bikunyure biguhimbare kuko bikwiye, maze tubere umubiri n'amaraso y'umwana wawe ukunda cyane Yesu Kristo umukama wacu. Uyahengere mucababara, afata umukate mu minwe y'ibimyerana kandi yubahwa, araramuye amaso yerekeza uri mw'ijuru. Imana se umushobora byose aragukengurukira, arawuhezagira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire mujye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu.
bamaze gufungura sinabwira kwa kundi yakiramino yongera ikarisi ya guhimbazwa yongera kugukengurukira arayiherezagira ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire muri we mwese iyi ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza gusesuka ubwanyu no ku bwa benshi abakize ibicumuro ibyo murabigire mu nyibuka. Bane b'Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza turebe izuka kwawe kandi uzashira izuka ryawe gushika uzogarukira. Niho rero Mukama twebwe hamwe n'umuryango wawe mweranda twibuka ukubabara kwatwije ku mwana wawe Yesu Kristo, izuka ryo mu bapfuye n'iyurira ry'iwe n'ahaza mu ijuru. Twakoreze muzo waduhaye wowe nyene ingaji ntagere, inguka icyoroye, inguka ntagatifu, inguka itagira agahonzi, umukate mutagatifu, ubuzima bw'amaho n'ikarisi ubukiriro bw'imyaka yose. N'abagizi inguka itagira agahonzi ikenguruke twiguhereje dufise umutima ugororotse k'umusavyi wawe Abeli, umutima wo kwemera musokuru wacu Iburahimu, umutima ukenguruka n'umusaseredoti wawe Melikisedeki. Turakusanze Mana mushobora byose, umareka wa mweranda naregukana imperezwa kuri abutari y'agatangaza imbere yawe wowe Mana nyir'inganji. Natwe twasangira kuri abutari tukakira umubiri n'amaraso mweranda y'umwana wawe, tuzagwe n'inema n'imihezagiro yo mu ijuru. Mana nzima wibuke abasavyi bawe ureje no kukayimisa. Turasabiye Felix Ntwari, turasabiye Konsilia Ikereza, turasabiye Alberique Ntwari. Inkuka y'imisa tureherereje n'uyu Pascali Mugayo, abiwe bariko baragira anniversaire y'imyaka 9 arenze wawe. Abo bose batanze kurenguka itubagiye no gusaba imitima n'imipugatori, barutse bafise ubumenyetso bw'ukwemera bakwitabana amahoro. Abo rero n'abandi bose barukiye muri Kristo turagutakambiye ubarokore ubashitse mu buhigwe mu muco w'amahoro. Natwe abanyabicumuro twitakambiye twese tugiriye ikigongwe. Urakunda ushikane mu rusange rw'aberanda tuzobana n'abatwa n'abamarati bawe Yohani, Stefano, Matias, Baranaba, Inyasi, Alexandre, Marcelo, Petro, Agatha, Lucia, Agnesi, Cecilia, Anastasia n'aberanda bawe bose turakuzamvye udushire mu muhari wabo. Turaba ibikorwa vyacu kurikiza n'ikigongo cawe kubwa Yesu Kristo wa Mukama wacu, wamukoreshawe bivyiza ukabibeshaho ukabitagatifuza ugaca ubituganira. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene n'utegekana n'ugusengwa Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mweranda wongere urinahazwe mu myaka yose. Dusabe nkuko twatigije n'Umukama kandi akabidutegereza, tubawe gusaba tuti dawe wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe bugere hose, bidushaka ibigirwa kw'isi no mu ijuru. Ibyo kurya bidukwiye umunsi, turekure ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, udutererane ibiturusha nabi, yabadukiza kabi. Mukama turakuzana n'udukiza kabi kose, utabaza amara muri iyi si turimwo, maze ugirire impuhwe wabudukingirira igicumuro, twaba mw'itekano ritagira inkomanzi, turindire ubunyigwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo.
tubandanye dusabira hamwe amahoro. Mukama Yesu Kristu, wewe wabwiye abigishwa bawe uti ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanjye. Urabe ibicumuro byacu n'abanyabuntu kwemerera Eklesiya yawe, uyitabaza amahoro n'ubumwe, ntazishaka ryawe rirahamuke. Wewe yetu ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'umukama. Zegeranye kwifuriza amahoro mu kunamiranira. Barahiriwe abatumira Imana. Uyu mwagazi w'Imana uyukura abantu ibicumuro. Ibikwiye koza mu mutima wacu, bagukurikira mbona neza mu mutima wacu. Umubiri n'amaraso bya Kristo bizigame kabishiriza ubuzima budahera.
washatse gukoraniriza abana bawe muri Efesi imwe ariyo mubiri wa Kristo ngo berekane ubumwe bafitaniye ukomoka kuri we Mana muryango wa data na mwana na mutima mweranda. Twebwe abakristo ba paruwasi Ngagara turagukengurukiye ku ntambwe tugezeko umugambi wo kubaka ingoro yawe hano iwacu. Turagusabye muhezagire abo bose bitanze kandi n'ubu bitanga icyo gikorwa kije mu ngiro, maze iyo sengeri tubere nka rya hema washingiye igihugu cyawe ceranda tubashe kuronka aho dusengera habere. None rero turagusabye uyobore uhezagire wongere utagatifuse abakristo bose bitanga bagushimira ku ngabirano wabahaye. Gira umutima w'urukundo uraho bose afite icyo baterera babigirane ugushaka n'akanyamuneza. Jewe abanje ndakwemere gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngoro yawe ihimbaye yubakwe maze izina ryawe rininahazwe imyaka yose. Amen. Yosefu mweranda dusabire. twongere dusaba umukama dusabe. Turamuzambye mukama izi mfungurwa nyeranda twihereje tugume tuzihurumbira
nazo zibandanye kudukomezamwo ubukiriro. Tugusabije Yesu Kristo umwana wawe n'umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. dukomeze Ekleziya muryango mu guhoza ko mu gusenga duhereye mu ngo n'imibano yacu no mu guhimbaza neza amasakramentu. Uyu munsi ni Dominika ya 15 yo mu mwaka B. Ibisomwa by'ijambo ry'Imana. Igisomwa cya mbere tugisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, ikigabane c'indwi kuva ku murongo wa 12 gushika ku 15. Izaburi ya 84. Igisomwa cya kabiri tugisanga mu ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abanyefesi, ikigabane cya mbere kuva ku murongo wa 3 gushika ku 14. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Mariko Mweranda, ikigabane cya 6 kuva ku karongo k'indwi gushika ku 13. Turamenyesheje abageni bose biyandikishije ngaha kuri Saint Joseph hamwe n'abarungitswe n'ayandi maparuwasi ko inyigisho z'abazokubaka Kristu zizotangura ku munsi wa 6 igenekerezo rya 20 ukwezi kw'indwi uyu mwaka no ku wa 3 igenekerezo rya 24 ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Bazotangura kwiga ku munsi wa 6. Inyigisho niho zitangura igihe cy'isaha 2 zo mu gitondo. Abazotangura kwiga ku wa 3 igenekerezo rya 24, inyigisho zizotangura igihe cy'isaha 9 ku muhinga. Bose boza bitwaje igitabo cy'ijambo ry'Imana n'ikaye yo kwandikwamo. Itangazo. Paruwase yitiriwe Umweranda Yozefu mu Ngagara iramenyesheje abakristu bose na cyane cyane urwaruka ko hari ihwaniro ryabateguriwe Forum de Jeunes. Ku civugo ngo urwaruka rukristu umuco w'isi, ni kuva ku igenekerezo rya 22 ukwezi kw'indwi gushika ku igenekerezo rya 26 ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Iryo hwaniro rizoba ritangura igihe cy'isaha 12:15 inyuma y'imbuga ya misa yo ku mugoroba. Hatumiwe abari mu mashuri yisumbuye na kaminuza, abayahejeje hamwe n'abandi bari muri uwo muce urwaruka. Kaze mwese dusanganire ibyiza by'Umukama. Ku igenekerezo rya 21 mu Kakaro uyu mwaka, Paruwase Saint Joseph yarabateguriye inyigisho zunganira indero y'abana n'urwaruka. Izo nyigisho zitumiwemwo aba bakurikira: abantu bose bakorera ubutumwa mu gisata c'ingo n'imiryango, abarongoye imibano rukristu, abantu bose bamaze imyaka 5 bubatse. Izija guhona zihera mu ruhongore. Kaze dufashanye kurera ibibondo byacu. Ayo niyo matangazo ya Paruwasi Tugire Kristu.
tugere Kristo. Umuvyeyi agira yubire hamwe n'umuryango we bashikana imbere ya rutari kugira ngo bashikirize umuhezagiro, bamuzane muri umuryango we wose. Abandi gusabira Pascali mugari nawe nyene akwica amezi 10 arerutse, sinzi ko ariho bari nabo nyene baza guca bakurikira kugira ngo baronke umuhezagiro. Umuvyeyi afite imyaka 50 ufise yubile, turamuhereza umuvyeyi wacu Bikira Mariya kumusabira. Mwaramutse Mariya, Mukama muri kumwe, uranezerewe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yesu aranezerewe. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abonye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Ukaba nzima tunakanyamuneza kubugira yubile y'imyaka 50 y'umuvyeyi wacu wari waraduhaye n'ubu akina kati yacu, waramuzigamiye imyaka yose, uramucisha mu bikomeye, uramubungabungira ubuzima. None kubw'umuhezagiro n'inzigano za yubile urusheho umugisha wiwe mu buzima bwiwe no mu rugo rwiwe, ugize kure inabi yose ku rugo rwiwe no ku bana biwe abari hafi n'abari kure. Kubw'umuhezagiro uraza urabakingira ubwo nabaronse amagara meza mu mutima n'umubiri, ku izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda. Murakoze, yubile nziza. Abaje gusabira Pascali Mugazi Salomani kugira barimo sawa. Muhaguruke dusabire hamwe umuhezagiro w'Ijese. Baraheza guca bugufi kugira ngo Imana imuhezagire twese. Ababishoboye baraca bugufi. Hora n'Umukama, Imana yogira byose, nibakingira iminsi yose, bahanamiye byose, yongera ibuzuzemwo ingabirano y'umugisha wayo kubera imbabazi zayo. Niba umutima uguhurumbira amajambo yayo kugira ngo mwuzure akanyamuneza katazokwigera kabavirira. Mwana muzirikana ibyiza n'ibitunganye kugira ngo mube basamuragwa b'ibyiza by'ijuru. Imana rugira byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Sheguruke turashikane.
mugire umunsi w'Imana mwiza mwese murakoze.